komite hariho abitoza ngo barongore komite nshingwabikorwa niyo komite executive n'abashinga ntahe babiri. Habo dufise yitwa Bertrand Barina kandi ava muri Victoria, hama twaba dufise na Remy Nirera ava muri South Australia. Abo nabitoza muri komite nshingwabikorwa. Hanyuma turafise abandi bitoza ngo barongore komite nkenguzabikorwa ariyo komite de surveillance ni Leonard Nyandwi ava muri Melbourne, hakaba hariho na Stella Barushimana ava muri Adelaide. Nibahaguruke n'ifaso abo basomna amazina ku mwanya wa mbere, nibahaguruke tubabone. Nagomba nsabe umushinga nahe Bertrand muhaguruke bababone. Bahaguruke tubabone. Niba hanje mbere baza kubaha iminota ibiri kugira ngo batubwire kweli tubatubora n'ibyo ari byo. Hanyuma nagomba umushinga abandi babiri bitoza muri komite urwego mpanuzwa jambo ni nka komite de sage ni umushinga nahe Dr. Alexis niyo kusengwa na Reverie ni nahazwe. Ubwo rero bagomba nabasabe muhaguruke mwese muri ngaho imbere mutubwire igituma mukeneye ijwi ryacu, igituma twobatora. Nagomba nsabe Robert uba ugire timing nihagira ko umwanya utari kura working muri favor yacu. Nagomba nsabe ba timing iminota ibiri umwe tumubaze mbega ni cyahe ni cyahe kintu cyotuma tumuha vote tumuhijwi umuhijwi ndamuhijwi n'uyo mwene wacu muhijwi. Murakoze cyane ngira ngo mutwe kandi gusa amajewe abavuze Tobeto arekare maze imyaka 18 muri Australia muri Victoria nkaba namwe ni uburongozi bwa community muri Victoria ubunye nije hagarariye mu 2019 ariko nkurikiranye ibintu bimaze muri Australia ngere tumpanze dusaba ni 2500 muri Australia b'abarundi amanara musanga nta kintu na kimwe dufise kidushize hamwe akina ko dufise cy'iterambere rya rusange hano ni Burundi n'atandikira nashobora ndi habuze uburongozi butabusha abarundi hano bari hano hamwe uburongozi butari bwo gukora n'abashaka no kugerageza gutanga akanya n'abandi bose bazi dusige bo twabaje kurindira uburongozi bushobora kugerageza kumviriza abantu batandukanye kugira ngo dushobore gushira abantu hamwe. Rona nk'ubu dufise intara ya Victoria ngaha n'intara ya Adelaide burya ko muri intara haje umva kuri jewe cyo n'ikibazo usaba benshi muri Queensland usaba benshi muri Perth nidushoboka kubasiga inyuma. Jewe urumva ndaragishiga cyane n'ingene abarundi bosubiza hamwe ko dufise ingufu nyinshi cyane tutari turakoresha. Hanyuma baramubarira imikoro avuga cyane umwanya n'umwe barega kumbi narabisanga suba ko ndetse ubushobozi bwinshi cyane gusumba abandi bantu bose, ariko maze kuba muri communauté no gutwara communauté cyangwa gukora igihe kirekire cyane kirenga 25 ndafise experience ikwiye n'ubwo asubira mu gaciro cyane no ntabwo cyane cyane ubwabo ndafise ntacyo bita experience n'ubushobozi bwo gushobora gushira abantu hamwe gushobora kubumviriza n'abandi bantu yadushire murakoze cyane numvise murakoze. Hakurikire kaduhe akanya ukurikira Remy ni shiri imbere Nirera. Murakoze ku mazina yanjye nitwa Remy Nirera abenshi bazi izina rya Gahanga. Amaze imyaka 10 muri Australia. Impamvu nishimiye kuba noba umwe mu bahiganirwa kurongora diaspora yo muri Australia nuko nk'uko umukuru wa diaspora yavuze the reason why I've chosen to irasinziriye. The reason why ubwo rero nk'uko mubona ndacyari umusore mfise amaraso ashushe cyo kimwe na perezida wa diaspora. Turi hamwe tuzokora byinshi bitakoretse muri iyo myaka yishize. And me working together with the diaspora president, we can do much. Ikigira kabiri Second, hari ukutumvikana kwazingamitse ibikorwa byinshi byo muri diaspora kubera
kudashikirana. We have issues in the communities because there is no that spirit of working together. Mu myaka maze ngaha narabonye inzira umuntu ashobora gucamo kugira uko kutumvikana guhere abantu usenge ku mugozi umwe. All this time that I've been here, I've actually seen a way that we can actually work together to find a mutual solution. Birabaje kumva dufise abantu bagira ku 2500 ngabo atakintu na kimwe uno munsi kirakoreka iyo twavuye kandi igihugu kitwizeye ko byinshi. It's sad to see over 2,500 people living here, and all those people in the end, we haven't done anything back on the road. Munyizeye mukashira imbere iyi myaka ibiri uburongozi bwa Samuel busigaje that's ko tuzoba twagitekindusha mu. If you support me with all these 2 years working with Samuel, thank you. So we have 2 more candidates here who are also with the. This is for the. I need to make sure that I'm actually. So they are here. This is the surveillance committee. So the 2 gentlemen, they are for the surveillance committee. So this other 2 gentlemen, Dr. Alex and Mr. Lebelian, they are here for the committee of surveillance. So making sure that what we said, everything is being done. So at the moment, I would like to invite. Mr. Leonard for 2 minutes to tell us why we should vote for him. Diaspora ole! Hanyuma mazina nitwa Leonard Nyandwi cyangwa abandi abafaransa bakita Leonard. Hanyuma icyatumye mvuga ati nanje nje guhiganirwa kino kibanza nkuko abandi babivuze benshi tutobisubiramo uravye twataye imyanya myinshi atakintu turakora. Rero muri uyu mwanya turimo bivanye n'ubumenyere bw'ibikorwa by'abantu turakora, ndizera yuko igikorwa baduhaye haba mudurize mudutora coroshe cyane no gukurikirana ababanga abantu bazoba batowe ko barabishira mu ngiro. Bishyize mu ngiro dutanga raporo kubajejwe guhanura, dutanga raporo mbere nuko badutwara ku isi ati abantu mwaduhaye ibikorwa barakora ati barashira mu ngiro. Iyo kazi kuvuga ndizera ko ndayifise, kuvuga gusa no gukurikirana kuko aho muri Victoria baranyizeye amabanga yo kuba umunyakigega akikishe n'isesi rikoroke hasi menye ico byakorokeye. Rero ntabwo finata nkuko babitubwiye muri diaspora idasinzira, dukeneye kuba maso, dukeneye gukanura, tuve mu bintazi tuze mu ahantu tumenye ukuri, tuve ubuzimu tujibuka. Rero icyo ndabasaba mu ntore hanyuma muzopinyuze nyuma y'imyaka 2. Murakoze cyane. Thank you, Leonard. So now we have Asta. hanyuma nitwa Stella Rushimana nkuko tuba turi muri nkenguzabikorwa icyo tuzokora icyo niyemeje kuzobakorera. Ikintu cya mbere ni uko nzobana nawe umwanya ku mwanya kubera yuko kujya gusuzuma ibyo utabonye ibyo utumvise ibyo utakoreye ko usanga bigora. Rero kuri uwo mwanya nzobana nawe umwanya ku mwanya ku buryo ibintu bitageze neza nkuko mubizanje bivuze ndotanga raporo wabije hariya hanyuma no kubanza hariya, ariko ndabasaba ko umwanya ku mwanya nzobana ndi kumwe nawe kugira ngo mpakikishe yuko ibyifuzo byanyu n'ibisabo byanyu byashitse iyo mwabisaba ibyo mwasabye byose murakoze.
karibu nyakubahwa Reveriyano utubwire igituma twogutora. Ufise iminota ibiri murakoze. Burundi oye! Oye! Diaspora oye! Oye! Ndanezerewe cyane no kuba ndi hano kugira ngo nifatanye n'abarundi twese turabe uko dushobora kubaka diaspora idasinziriye. Nagomba gukengurukira mwese muri ngaha hanyuma nshikirize n'igituma nipfuza ko muntora. Nipfuza ko muntora kugira ngo mbe umuhanuzi muri diaspora yacu y'abarundi kumva zikurikira. Ndashaka kubona abarundi twese twagiye hamwe no kuvuga ko nywanisha abarundi ico ni kimwe. Hari inzira nziza na strategy yotuma abarundi twese tuja hamwe. Ndishimira kandi kubona abarundi twese dushobora kuronka amakuru ku rugero rumwe, ku rugero rungana avuye kubatwara muri executive no kubajejwe gukurikirana, no kuvuga amakuru yose ashobora gushikira umuntu wese w'umurundi uko ari atarinze kujamo ibindi bintu. Ico nikigira kabiri. Ikigira gatatu ndifuza kubona diaspora ndundi nyakubahwa Samuel yabivuze ko hari abantu bavugira mu taravugira ntinyegeje. Ndifuza kubona diaspora ndundi imenyekana gusumza uko imenyekana no munsi. Niko ku stage turamenyekana. Hajya turi muhiri wacu, hajya mu kibano turamenyekana. Kuvuga kuri stage level, but nta kintu kihari kidushikana kuri federal level. Iki rero nico nifuza ko duhanura namwe kugira ngo turabe ukuntu diaspora twese uvuye mu buseruko kagera mu burengero ukava mu manuko ukagera mu buraruko dushobora kuba Murakoze cyane. Murakoze cyane. Muramwumvise wewe ko murumva bakina nawe. Muhitemo neza mukandi wa karimbo. Hitemo neza. Ni murakazi mbanariza mu mitima. Uyu nawe ni nyakubahwa Dr. Alexis. Ntagihinduka yemera TV. Banyakubahwa murongoye diaspora rwego rw'isi, banyakubahwa musanzwe mujejwe ibikorwa bya service rwego rw'isi, banyakubahwa murongoye diaspora hano muri South Australia, banyakubahwa murongoye community, banyakubahwa mwasarukiye government hano muri Australia, tugira amahoro n'umutekano muri diaspora ndundi hano muri Australia. Kwizina nitwa Nyagusenga Alexis, baduhaye umwanya muto ariko muco nagomba kuvuga kicatumye ntanga kandidatire nuko mu byo nagiye niga cyane mu byo nagiye nkora nakoranye n'abantu kandi nagerageza kugira ntunganiriza abantu kuko ibibazo bigenda biri mu bintu byose biva ku mutwe ni kuvuga ivyiyumviro bikononekana. Mwese muri hano hariho umuntu yazanye ikintu kimwe cy'amacakubiri acagikwiza bituma tugira ingorane. Nakwivutsa kuzohanura ku muntu none yuko umenga ntiko biragenda neza kugira ngo reko umenga hari cyahindutse turabuko twofashanya mu bw'impanuro kugira ngo ibintu byose bigende ku murongo. Twagiye dukora ibikorwa byinshi mu Burundi, iyo twagiye twiga inyuma y'ibihugu twagiye twizigirwa mu kurongora amabanga, umwanya wabaye muto ariko nosaba ubukurikira kubera umunsi wari w'amatora bari kuduha iminota 10 kugira mumenye aho turi bo kugira ngo mutore neza. Yesu abaneza ki. Amen. Thank you so much. Rero murumvise sinzi kera muri ya myaka mutore nadaye barundi ubwo nawe rero mutore rumutse nawe rero aha bijyaga mucyo mushiraho ushaka gutora kuko mwumvise imigabo n'imigambi mwumve mumenye muri ko muratora wariwe utoye nabi utwagwa nabi utoye neza utwagwa neza. Murakoze cyane. Ndagomba nsabe umushinga ntahe mfite abashinga ntahe bariko baratanga amakarne yo kuza kwandika ko abazina y'uwo mutoye. Urumva n'umwanya mwiza wo kugira ngo muheze muhite kuko turafise abantu babiri baza kuza barasoma amazina aribo bakuru ba seni. Turafise umushinga ntahe Jean Pierre araza kuba ari mu bantu baza kuza barasoma. Turafise n'umushinga ntahe Pastor Leonard Nzigamiye nawe nyine aza kudufasha
aza kudufasha mu guhagarika ayo matora kugira ngo umwe asome undi abone by'ukuri ko ari byo hanyuma n'undi aza kwandika kugira ngo ntibabacemo muze kuraba neza abo dutora amazina yabo kuri aka gapapuro k'iwawe uza kuba ufite ushyira ko amazina 3 gusa 3 yonyine mu kibanza cya perezida nimwimukire hariya namwebwe kugira ngo mu kibanza cya perezida utora uwo ushaka muri abo ugize nimero ya mbere ukandika Remy cyangwa ukandika Ntuze Bertrand ntiwandike ku rupapuro Bertrand na Remy oya utore Remy cyangwa Bertrand wazoba ari uwa mbere uwa kabiri muri aya mazina y'abahanuzi y'abakenguza bikorwa uza kwandika izina rimwe ushaka wandika Leonard cyangwa wandike Aster hanyuma kujya gatatu naho nyine utora ubushaka mugabo wandikamo izina rimwe gusa dufise Reveriye na Dr Alex ntituze kubona umuntu yanditse Reveriye na Dr Alex ku nomero ya gatatu wandike umwe gusa hari ikibazo kihari wanditse babiri uza kuba waniye amanuze wewe uzo wanditse babiri mu kibanza cyawe iryo jwi rica riba niye yemwe munyarutse murakoze oya mushira umwe babiri batatu niko mwagize okay Perezida ushira ko rimwe karika izina uwa kabiri ugashira ko irindi zina abantu mwanditse izina rimwe washize izina rimwe ku ntuze oya shira ko uwa kabiri mushire hano nyine n'uwa gatatu murakoze cyane mutore ndadaye hariho ufite agapapuro okay hariho ndagibise urupapuro babyeyi muri ko murerekana ubumunye twagomba dutangure guhagura ko muranyurwa nasoma nawe parire ni Remy ndaribonye shirana kuri uru wa kabiri naho nyine mbona Remy narusubira rara nimero rimwe ni Remy nzanabereka kuri urugira gatatu ni Remy nasubira ndabire Remy ugira gatatu uru rugira kane ni Remy mwabonye mwese ni Remy uru rugira gatanu naho nyene mbona ko Remy iryo nsomye ko ngaha nanje urugira gatandatu ni Bertrand mwiri ngaha aha mbona ko Remy niyirera hano hari ko Remy niyirera Remy niyirera Remy niyo yanditse hano
ubu yavuze ngo perezida Remy perezida niyo yanditseho. uyu ijwi ryo ryapfuye kuko yanditse Alex, yanditse Alex nimero ya mbere, iri jwi turaritaye. twari twavuze nimero imwe ko ari yanditse nimero imwe ni perezida, iryo rirapfuye cyari bahanire rimwe ndarishira ngaha. Nuru handitse ko Remy niyo yanditseko. urubu handitse ko Remy niyo yanditseko. urubu handitse ko Remy niyo yanditseko. handitse ko Bertrand niyo yanditseko. handitse ko Remy niyo yanditseko. aha ni Bertrand niyo yanditseko. Remy aha tubona Remy Bertrand inshuti z'Uburundi mwese muriko murayibona ngaha niko bibaraye muri tore indongozi sigenda zivuga ariko mwese amaso yanyu babwire bariko baraziharura. Iniyo bita demokrasi nta kugugumwa ni mubizi. ku ruhande rw'aba perezida uwaronse amajwi menshi ni Remy afise amajwi 65. bari babiri uwa kabiri aronse 36. hanyuma nk'uko babidusabye tugomba aba bandi babiri tubasomere rimwe, sivyo? kuko biraza kutworohera, biratworohera ko basigaye ari bato. Nihagira umuntu afata ifoto, iyi ni evidence, mu cyongereza bavuga ngo evidence, ni ibyabona. Nihagira umuntu azovuga ngo mubiki n'ibiki, no, bikora ku mugaragaro. Aya matora ari definitive, ntabwo ari temporary, nawe mwitoreye. Muri Barundi n'Abarundikazi mugomba guharanira ukuri, mugomba kugira ukungu bumwe. Abarundi mugomba kuzosigira kubana n'abana banyu. Mfise Aster na Reverie. Nigeze kuraba ko basomye ibyo Aster na Reverie. Urupapuro barenganye handitse ko Remy. Kwa changa nje zose ino zina ryaheze. Kuri urupapuro hano nabwo mfise Asteri na Alexi. Kuri urupapuro mfise Leonard Alexi. Amfise Leonard Reverie. Amfise Aster Alexi.
Aster Alexi. Hano dufise Aster Alexi. Aster Alexi. Urupapuro rwanditseko Alexi. Hariko Leonard Alexi. Hano fise Leonard Alexi. Za kuvuga mbonye asoma ibitari byo. Hano fise Aster Alexi. Hano fise Leonard Reverier. Hano fise Leonard Alexi. Muze muraraba ko yanditse. Hano fise Leonard Alexi. Hano fise Leonard Alexi. Hano fise Leonard Alexi. Hano fise Leonard Alexi. Hano fise Leonard Reverier. Urunago rwanditseko Aster. Hano fise Aster Alexi. Hano fise Reverier Leonard. Hano fise Leonard Alexi. Hano fise Leonard Reverier. Hano fise Aster Leonard. Hano dufise Leonard Reverier. Hano dufise Leonard Reverier. Hano dufise Leonard Reverier. Hano dufise Leonard Alexi. Hano dufise Leonard Alexi. Leonard Reverier. Leonard Reverier. Aster Alexi. Leonard Alexi. Leonard Reverier. Hano dufise Leonard Alexi. No, Leonard Alexi. Hano dufise Aster Reverier. Aha mbona ko Aster. Aha mbona ko Leonard Bertrand Icyareka. Hano mbona ko Leonard Alexi. Niri irikore n'icyarenga. Aha mbona Leonard Reverier. Aha dufise Leonard Alexi. Abonye inkoko. Ibyo twaruka
mukoze nk'abikorera uriko muratora diaspora idasinzira, diaspora atari y'ubudumidumbi, diaspora itabiri kurarondera ibiganiro imyaka yose, imyaka 20-30 ihere barondera ibiganiro. Arusha yarahetse, ubu hasigaye kurondera legacy y'abana bacu, kurondera gusiga iragi, kandi ni ukugenda n'abashaka, kuko abadashaka ni nto tuzokwamaho. Niyo diaspora tugomba. Aba ba kabiri ni surveillance, aba gatatu ni uwo muri surveillance, abo muri surveillance barushanijewe gutya, waronse amajwi menshi ni Leonard, aronse amajwi 72. uwo bahiganywe Aster afise amajwi 26. ku ruhande rw'abahanuzi ahimiganyo Reverien na Alex bari amajwi ari hafi cyane. Alex niwe yaronse amajwi menshi afise amajwi 59. hanyuma Reverien nawe yaronse amajwi 40. Mwatwizeye indongozi Perezida Matoyereni. Amashi bantu b'Imana, amashi. Umuperezida twitoreye, umuperezida twese twabonye ko ari surveillance, comité de surveillance ubutwaye presidence Leonard. ubutwaye presidence ni Alex. Amashi cyane Dr. Alex mukagana imbere kugira ngo abantu babone, abantu bitoreye, abantu bitunga n'ijambo, abantu bagiye kuzokura ubumwe, abantu bagiye gukurikira road map ya diaspora idasinzira, diaspora yunze ubumwe, diaspora atari y'ubudumidumbi, diaspora atari y'amajambo menshi, diaspora atari y'ubudumidumbi, ibindi byose bibuza by'utumbi ku ruhande. Ubunye ibintu byo gukora WhatsApp message ku ruhande, kuvuga mu biganiro birafuzwe izuba ribona. Murakoze cyane. Ego reka twongere tubasabe agacerere gatonya, ntacyo itende turenganye ntacyo. Ego rero barundi kazi n'ubu ndongera kugora nyene icubahiro perezida wa diaspora mu rwego rw'isi. Mwamashi perezida kukuza kutuikambiyo urakoze cyangwa nimba ari inzara mumbwire ngo mandiriya ibintu biriho ntimugire ubwoba. abe nta nacyo DJ tugabanirize kugira ngo bigende neza. Nk'uko mubizi uwitoje wese arabizi yuko atsinze aca nyuma komite yiwe. Rero mwenza kubabwira ijambo muzaniye komite zuzuye, mugende munyaragase muzuze inzego, mweje kuzuzuza muca mugaruka rero ntitwakira tubahana ijambo. Ibisigaye mbahinda bakeza tubamashi, sivyo? Twakomera amashi cyane, twabakeje mugabo tuza kuvuga ijambo muzanya abandi, ijambo tubatekerera tubabwirira hamwe n'abandi mugiye gukorana. Abari ngaha mubashiremo, abatari ngaha mu zindi ntara ntacyo, mugabo za n'urutonde rwabo kugira ngo tuve ngaha tumenye ko mugiye gukorana. Perezida ukeneye abandi batatu, nawe ukeneye batatu, ukeneye abantu benshi 10 n'abandi 15. Mugabo arashobora kurashiraho abashoboka abantu ukazobuzuza mu nyuma ukabaduhereza, sivyo? Tubakomera amashi aba bace baraba ngene babitunganya, ndabakomera amashi mutugende mutunganyiriye, hanyuma tubandanye kumbure mu kanya, ntimutevye genda muce mugaruka.
sivyo birukana bapfeka nimugende munyaruke kugira babaruwa bababwire ijambo iminota 5 muzo muhejeje none rero nagomba tugire ko dushobora umwanya bambwiye yuko aho abantu bagomba kubagira impuze duhamagare abantu president ingo dukoresha umwanya mubuze murasigurira bajya abantu mwe bicaye ngaha twereke komite yawe abari ngaha bahamagara bahamagara hanyine kugira dufate ifoto biryohe tuja mu bintu murakoze nk'uko mwabibonye ku mwanya wa vice president ndi kumwe na Mutama Bertrand karibu Bertrand twagerageje gutora hirya no hino kugira Australia yose yisange muri iki kintu ata state n'imwe dusize inyuma jewe muranzi ndoga musa Australia Bertrand ava muri Victoria muri New South Wales turafise witwa Izera Mazambo n'umumama baramumenyera kudakuza ngaha azodufasha mu gikorwa cy'ubuhanuzi muri Queensland turafise aba muri New South Wales muri Queensland turafise umunyabigega n'umudamu nawe nyene yitwa Venasia Yiragira azodufasha mu kubika ubutunzi hama mu gisata cy'ubwanditsi umunyamabanga w'ishirahamwe rwa diaspora ikibanza cyagiye muri PEF kizoba kirimo umwubahwa yitwa Taratara Pierre iyo niyo komite tuzokorana muri uru rugamba baduhaye rwo kuyobora abasore n'abakozi murakoze muhagarare hajya hasi muhagarareho neza mugumaho Leonard Ingo uduhe komite yawe nawe Monsieur le Président ubonoke Leonard gusa akantu ka perezida kagiyeko murakoze kanyakubahwa hanyuma kubera duhaye umwanya muto twagerageje kuvugana n'abantu bari mu ntara zitandukanye bamwe babonetse ko bafatiriwe ariko nk'uko byamaze kugaragara hano Aster n'uyigurije nashike hano hanyuma mubazo dufashe ibikorwa byo kuba umunyamabanga twasizeho Ezekiel Ntirenganya hanyuma twaronse n'umuvandimwe ari hano yitwa Jean-Claude Niyongabo hanyuma uwundi adahari ari yitwa Jean-Marie Ntahonkiriye rero yavuze yuko tuza kumenyekana neza akonfirme urumva umudamu twabajije yavuga ati twise abana bato ntibashobora ibyo bikorwa ariko twakwifuza umudamu rero tuzogerageza ivyimaniro dushoboza turabe ko kuko dukeneye gukorera hamwe nta byo gukorera twinyegeje mu ncamake nabo murakoze jewe mba muri Victoria hanyuma uyu akaba muri South Australia Ezekiel Victoria uyu Merijura na hafi yanyu muri countryside mengere muri Victoria murakoze mutondera aha muje ngaha nyene imbere Dieu Dr. Sali Dr. President mbega hatangura President Dr. hatangura Dr. hatangura Dr. Imana ishimwe hanyuma dufise umunezero ntangere ingene ibikorwa vyagenze
hanyuma tuzora mu mwanya wo tubana tuvugana cyane hanyuma burya komisiyo turimo ni komisiyo navuga ko itandukanye n'izindi kuko ari komisiyo yo kuba hafi no guhanura kubona ibintu byagumye bipfa hirya no hino habonetse abantu zibabi nico gituma rero komisiyo yacu irimo abantu bashika 15 bisaba yuko abantu 15 tugiye kugira urugamba rukomeye hanyuma mubo dufite hano nagikuganye nakuba perezida ndamubwira yuko tutagomba guferinga kandi tugomba gukorera mu makwe yose kugira ngo duhanure neza hanyuma perezida w'umwumvise bijeho nyine iko ndavuga hanyuma icegera ni ubuvukanye Reverien Ninazwe wa mushinga naye twari kumwe yaciye emergency yabaje gufata phone indege yasubiye ariko bazana mwone twari kumwe kandi ubona indege twagiye gukora twabaye abavukanye twari kumwe Imana ishimwe mbere y'ibyo ndabikunda cyane murikira n'abacegera ciwe ariko ntimabikunze amen hanyuma ugira gatatu n'uwitwa Jolis Byukusenge ni umumama ashike hano kuko bisaba ko gusa n'abantu bose ashike hano nyaruke hanyuma ugira kane hari uwitwa Mugisha Robert ashike hano hanyuma ugira gatanu yavuye muri Queensland uwitwa Shabani Birari mukomere amaso hanyuma ugira gatandatu ni umumama yitwa Sylvia Ngendanimana hanyuma ugira ndwi ni Pastor Patrick Nakiruta nkarabo yafatiriwe ariko abamubona turi kumwe hano niho nikuza kuzokora ibikorwa hanyuma ibikorwa bitoroshe twifuza gushikira abo barongozi kandi ndizera ko bizogenda neza kuko twifuza ko ibintu bihinduka murakoze amashyi menshi okay duhagarara neza tugifoto tubwira abantu bazana kubaha tugifoto ifoto perezida yeye perezida naje ngaha hagati abaperezida bose batuberanye abaperezida n'ivyegera bacimbere abandi baduge hejuru umuperezida tuberanye n'icegera ciwe abandi muco mu biro hejuru Your worship, man, can you be here, please? This is the president of. I want to see this picture. Muratumbere mwese. Mwahagaze nabi. Egerane. Umwe sara kwagaze nyuma yiwe. Muze Didas, uhagaze batumberanya nanje ko tumbereye utumbereye. Umubona aho kamwe mwese atumbere umuntu kugira ngo nyabutsa egera kwifotora neza. Good. Mwese rero mugenda hasigara jewe ndo. Oya abarongozi batoye basigare ngaha nije mu ifoto yabo. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Nije rero gusa naje iwanje n'abarongozi tugiye gukorana sivyo? Kandi nibaza ko tabora tuje hasi hejuru.
none nagomba mbe ijambo abafise porogaramu batubwire ibikurikira jeza kugaruka ngaha abantu bariko barihereza hari ababwiye ngo abantu bariko barihereza ngo niho biba vyiza je nibaza ko biba vyiza ico kiriko kibanje gukorwa hama tukaganira tumeze neza none bakoze dukomere amashyi n'uburongozi